Lakini jambo moja na la kusikitisha kidogo, kambi yetu ya Nduta inakaribia kufungwa. Sasa taarifa tulizopata kama vyombo vya ulinzi na usalama ni kwamba kuna baadhi ya ariko ikintu kimwe kibabaje gato nuko ikambi yacu ya Nduta yimirije kugagwa. Ariko inkuru dufise nk'inzego z'umutekano nuko bamwe mu nshuti zacu bari mu nkambi ya Nduta badashaka gutaha. Ni mu gihe mu masezerano leta yabo ivuga ko atana kimwe cobuza ko bataha, mbere abatari bake bakaba baranamaze gutaha. Ubu rero bamwe mu mpunzi baratanguye guhunga ikambi bashwara mu bice bitandukanye by'intara ya Kigoma. Aha mbere dusaba n'abanyagihugu mu ntara ya Kigoma bafashe inzego zizoba ziriko zikora umukwabo mu gihe cyose bazoba babonye umuntu bazi ko ari mpunzi. Ko hari umuntu yinjiye mu gihugu cacu hatisunzwe amategeko, amudome ko urutoke. Bagenzi bamenyesha amakuru, iki gihugu ni gwacu twahawe n'Imana. Nitwemerere rero abantu b'abanyamahanga ko baza kutwononera umutekano dusangana. Imico n'imigenzo yacu abatanzania turayizi. Tukareka abandi bantu bakazana imico yabo, amahoro n'umutekano dusanganwe bizoduca mu mwanya w'intoki. Subire rero nsabe abanyagihugu mu ntara ya Kigoma bafashe inzego z'umutekano zizoba ziri mu isekeza ryo kubahiga, babadome ko urutoke, gutyo bahanwe hisunzwe amategeko. Uruhigi ruzokorwa mu ntara yose ya Kigoma, mu mashamba, mu mabarabara, n'ahantu hatazokorwa umukwabo. Ivyo rero nuko tubona ikibazo c'abanyamahanga bari mu gihugu cacu bidaciye mu mategeko co dukwegera akarambaraye na hamwe togihagurukira. Ubu bakwiye igihugu cose kugera mbere ni Dar es Salaam bakaba buzuyeyo, kandi amatohoza akerekana ko binjirana mu ntara ya Kigoma. Ushirikiano kwa sababu kwanza ziwa letu bado halijakaa vizuri.